Yohana wa mbere igice ca 4 ku murongo wa 16. Yohana wa mbere igice ca 4 ku murongo wa 16. Yohana wa mbere, apana Yohana ariko Yohana wa mbere igice ca 4 ku murongo wa 16 havuga gute? Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idufitiye. Imana n'urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Okay. Aravuze ngaha Yohana ngo natwe twamenye urukundo. Ubwo rukundo twamenye ni urukundo Imana yadukunze. Aha Yohana agenda neza. Yohana ni muntu ari mu bantu ba mbere cyane avuga ku rukundo. Hari mirongo myinshi cyane no uvuga ko Yohana avuga ku rukundo. Ariko kandi avuze ngo twebwe twaramenye urukundo. Ni gute twamenye urukundo? Twamenye urukundo igihe Imana yarutugaragariza, igihe Imana yaduha umwana wayo, tukamenya amagorwa n'amakuba yahuye nayo kubera kudukunda, tukamenya ingene yavuye mu cubahiro ciwe akaza agasuzugurika kubera kudukunda. Ni guco twamenye urukundo, turumenyeshwa no kungene umwana w'Imana yadukunze. Ndagomba kuvuga ngo ntushobora gukunda iyo utabanje ubwa mbere na mbere gusobanukirwa kukunze. Urugezo rwiza rumbashisha gukunda rugomba gukomoka mu rugezo rwiza ntahura ko nkundwa. Uko numva ko nkunzwe nkaborezwa n'urukundo rw'Imana, nkumva urukundo rw'Imana ruzuye ubuzima bwanje. Ubwo rukundo ni narusobanukirwa neza, nta muntu azonzanira imirongo canke ngo anyigishe gukunda. Ariko gukunda gicika ikintu kimvamwo mu buryo bwiyoroheje, kuko ubwa mbere na mbere narakiriye, narakunzwe. Ati rero twagize gute? Twamenye urukundo. Niho twabimenye. Twamenye urukundo ugw'Imana yadukunze. Kandi tumaze kurumenya tukagumva, twaragwizeye. Nasanze hari ikintu kenshi kitugora. Uzosanga abantu kubera ubuzima bubi bagiye barabamwo n'intambara bagiye baracamwo n'ibibazo bagiye baracamwo. Hariho abakristo benshi nagiye mbona usanga uri kurafasha bibagora kwizera urukundo rw'Imana. Ikibatera gukekeranya urukundo rw'Imana kenshi ni imibereho babayemo. Akavuga ngo none nimba aje Imana inkunda nari kuba naragize ubuzima bumeze gutya. Akumva vy'ukuri biramugoye kwemera naho yumvise amakuru yo gukundwa, bikamugora kwemera ko yakunzwe kuko afatira ku mibereho yiyo iyo yabayeho. Rero Yohana avuga ngo twamenye urwo rukundo tumaze kugumva, twaragwizeye. Uyu munsi muri kino gitondo ngenda kubwire ngo ntuzopfa uhishuriwe urukundo cyangwa usobanukiwe urukundo rwa Kristo utagwizeye. Ukwizera ni kuva ku bintu tubona. Ukwizera kuva mu bwizigirwa dufitiye uwavuze, tukamenya ko Imana itabesha. Ukwizera rero nico kintu kintuma urukundo rw'Imana rutangura gukorera mu buzima bwanje, kuko ngo tumaze kumva ko twakunzwe twaravyizeye. Ni murabe mumaze kumva ubutumwa bwiza, mukamenya ico Yesu yabakoreye, mukamwakira mukacizera, ni murabe impinduka zatanguye kuza mu buzima bwanyu. Wibaza yuko ari ubuhinga bwacu? Ni murabe ibintu mwashatse ko bihinduka mu buzima bwanyu bitigeze bihinduka mutarakizwa. Ariko ni murabe mumaze kumenya urukundo rw'Imana mukizera ko yabakunze. Ni murabe impinduka zatanguye kuza mu buzima bwanyu, ni murabe kubohoka kwatanguye kuza, ni murabe iminyororo yacitse yari iziritse ubuzima bwanyu. Kuko kwizera urukundo bitangura kudeclansha, bibohora ibintu byose vy'impinduka bikenewe mu buzima bwacu, bigatangura bigakoreka kuko twaragwizeye. Ni bande bari ngaha muri kino gitondo bizera ko Imana yabakunze, bizera urukundo rw'Imana? Haleluya, amina. Imana ishimwe cyane. Ati nuko rero
twarizeye urukundo. Imana n'urukundo, kandi uguma muri urwo rukundo rw'Imana, aha rero muhasurinye, uguma muri urwo rukundo rw'Imana aguma no mu Mana. Haleluya. Uguma muri urwo rukundo rw'Imana aguma no mu Mana. Mu yandi majambo, niyo ntagumye muri uko gukunda Imana, sinshobora no kuguma nkurikira Imana. Abaguma mu rukundo rw'Imana, ceux qui demeurent dans l'amour de Dieu vont demeurer en Dieu. Iyo ntahura ko Imana inkunda, nkaguma mu gutahura urwo rukundo, nkumva ko nkunzwe. Muri kino gitondo ngomba kubabarira ngo iyo wumva yuko ukunzwe, iyo wumva ko wakunzwe n'Imana, ukumva urwo rukundo urarutahura, urwo rukundo nirwo ruzogutuma uguma no mu Mana. Ni kubera ko abantu benshi bagenda bananigwa, bavyuka bananigwa. Ni kubera ko abantu benshi bagira urugezo rwo mu buzima bwabo bwo gutangirira mu bintu Imana ibasaba, ariko inyuma y'indi myaka bakabivamo. Ni kubera iki tutaguma muri rwa rugezo rwo kugenda tugendana n'Imana. Oh, ni bafre, j'espère. Aha, uravyumva? Ni vyiza kuguma muri urwo rukundo, kuko urwo rukundo Paulo avuze ngo nitwaguma muri urwo rukundo rw'Imana. En d'autres termes, Paulo avuze, Yohana avuze iki kintu nshaka ko mucumva neza. Iyo jewe mpagaritse gukunda Imana, hama mu buzima bwanje nkagenda ntakaza urukundo rw'Imana, ariko nkakunda ishengero, nkakunda ibindi bintu byose umuntu yokunda, ariko muri jewe bigahagarara gukunda Imana. Yohana avuga ngo ntushobora kuguma mu Mana utabandanije gukunda Imana. Nimba Imana isaba ubuzima bwanje ikiguzi kanaka, arico kituma mu mibereho yanje ngendera mu vy'Imana ishaka. Nimba Imana ikibandanya kuvuga mu buzima bwanje ikagenda ivyinsaba, bimwe bisaba ikiguzi ku buzima bwanje, binsaba kuyumvira. Nimba Imana igenda insaba kubaho mu buzima bwo kubana neza n'abantu, guca bugufi, gukosorwa, kwihana, guhinduka, kugororoka, Imana igenda isaba ubuzima bwanje bijya bintu byose igomba kubona nk'ivyamwa mu buzima bwanje, sinshobora gushishikara gutemberera mu vy'Imana nshaka ko ntakunda. No kuvuga rero ngo impinduka y'ubuzima bwanje iri determine n'urukundo nkunda Imana. Ntakunda sinshobora kubandanya kujana n'Imana nk'uko bikwiriye. Murumva igituma dukwiye gukura mu rukundo rw'Imana. No kuvuga rero ngo mu buzima bwawe bw'agakiza nutabandanya kuba umuntu arerewe kandi yiyibutsa kandi yaspiha gukunda Imana kurusha uko ayikunda, kurusha uko nayikunda mu mwaka uheze, kurusha uko nayikunda nkikizwa, kuko sinashobora kuyikunda cyane ntanayizi. Ariko uko ndushiriza kugira imyaka myinshi mu gakiza, niko n'urukundo rwanje rugomba kugenda gwiyongera, kuko uko rurushiriza kwiyongera niko nanje ndushiriza gutambukana n'Imana. Bantu b'Imana, nta kintu na kimwe kizodutuma, nta gitsure, nta nkoni, nta n'umuriro udahera, nta n'ubwoba bw'Imana buzodutuma tuguma mu Mana. Ikintu kidutuma tuguma mu Mana Yohana tubarira n'urukundo dukunda Imana. Nukuvuga ngo iyo ukunda ushobora gutanga ikiguzi, iyo ukunda ushobora gusakrifia kuko ukunda. Nta muntu atanga ikiguzi adakunda. Ashobora kubikoreshwa n'itegeko, ariko aronsa kajyo kukubihagarika yobihagarika. Ariko umuntu akunda, nta muntu amwexhorta ngo tanga ikiguzi cyo gukurikira Imana. Iyo ukunda nta muntu akubembereza. Iyo ukunda ibintu bikora ubishaka, ahubwo unabikora n'abandi batabikoze. Iyo ukunda ubwo rukundo rucika moteur, rucika essence, ubwo rukundo rucika impamvu yawe yo gukora icyo ugomba gukora, udasigana, utaraba ko abandi babikoze cyangwa batabikoze. Ariko ndabasengera muri kino gitondo ngo Imana yongere ishengero ryayo muri kino gihe ciherezo, Imana yongere ishengero ryayo urukundo bakunda Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Hariho abantu uzoza gusanga ibintu byinshi akubarira akora vy'Imana abikora kuko akubwira ngo erega ngo ndi kwijambo ry'Imana rivuga, ariko kumva umenga bikoza atabiryoherewe kuko vyanditswe. Akabikora umenga
abikoze kugira ngo yikure umuhari. Si iki ndiko ndavuga kwa kuguma mu Mana gufatiye ku kungene uyikunda hamukayigumamwo, kuko ebana umerapa urayikunda, nta kindi urayikunda. Hari abantu muri kino gitondo bavuga ati kweli namupenda Yesu. Hari akarimbo twara turirimba mu kera kavuga namupenda Yesu. Abakera muri bake. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero muri kino gitondo ndiko ndababwira ngo mugomba gukunda Yesu. Mutamukunda uru rugendo rwanyu rw'agakiza ruragoye, ruraruhisha, rurimo frustration, harimo kwiforsa, harimo gusunika. Haleluya. Igihe kimwe Bibiri ivuga ngo Dawidi yagombye gushimira Imana ashaka kuyitangira, kuko Dawidi yari yubashwe. Umuntu aramubwira ati oya, iryo tongo ndari kugabiye, tangira Imana. Ako Dawidi ari mu bantu nkunda kuko yakunda Imana yiyo. Dawidi aravuga ati ebana sishaka kungabira. Wano ugiye gushikanira Imana ugacura n'umuntu kunzira kugira ati akira genda ushikanira Imana yagukorera igitangaza, genda ushikanira Imana, wagira utanga miliyoni 5, ugacura umuntu aziguha ati oya vema akira genda uzitange. Mu bisanzwe abandi bantu boca bavuga ngo ngo merci beaucoup, ugacuza kuzitanga ziri leje, zidafise uburemere kuko uzitanze, kuko hari undi aguhaye ngo genda utange. Ariko Dawidi yarabwiye umuntu ati sishaka gutangira Imana ikintu kitantwaye ikiguzi, sishaka kumfasha, ariko ndashaka gutangira Imana, ndashaka kubikorera Imana atawumfashije. Iki kiguzi numva ngomba kugitanga ata support y'umuntu numwe, kuko ngomba gushima. Iyo utangira Imana kuko Bibiri bivuga gusa, egira bivuga, ubu kiri mu rugezo ruto rwo gutanga. Ariko iyo utangira Imana kuko ukunda, umuntu akunda ntarura, umuntu akunda yohereza ko, umuntu akunda ntibarinda kumusomera umurongo, umuntu akunda nta muntu amuforsa, umuntu akunda ikintu cyose akora agikora, ahubwo basigara baramubwira ngo hagarika canke gabanya. Ariko umuntu akunda akora ikintu kubera akunda. Bihora bingora cyane mu bintu byinshi by'agakiza, birangora kobrije abantu gukora ikintu. Biri mu bintu bingora kuko iyo umuntu mutegetse gukora ikintu aragikora kubera itegeko, ariko ntagikoreshwe n'urukundo. Ariko iyo umuntu akunda akora ikirenze ico wo musaba n'ico wo mubwira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero avuga rero ngo nitwashishikara gukunda iyo Mana tuzoguma muri iyo. Uyu munsi ikintu kiriko kirakugora muri urwo rukurikirane rwawe, muri urwo rugendo rwawe rw'agakiza, hari abantu uzokuba bavuga ngo je vyarananiye kuvyuka gusenga, abandi je vyarananiye kwisonzesha, abandi bavuga ngo je vyarananiye gusoma ijambo ry'Imana, abandi bavuga ngo je vyarananiye kubana hamwe n'abandi muri serire, vyarananiye. Reka ndakubwire, naho no guha amatekinike y'ingene wobigenza, ariko nimba udakunda bikwiye iyo Mana yawe kugira ngo ico kintu gikore, ntacu uzokora. Rero tugomba kuronderera inyishu mu rwego rw'urukundo kurusha kuronderera inyishu mu rwego rwo kurealiza ibintu Imana idusaba. Ivy'Imana isaba abakunda babishobora neza kurusha ababikoreshwa n'itegeko. Haleluya. Usomye mu Bikorinto ba mbere umurongo wa 11, Paulo yavuze ikintu ciza. Yaravuze ngo munyigane nkuko nanje niganye Kristo. Munyigane nkuko niganye Kristo. Uko niko Paulo yavuze. Ariko kandi ndagomba kuvuga ngo mu byo twigana Kristo, mu byo twigira kuri Kristo, ikintu ca mbere twokwigana Kristo cyangwa twokwigira kuri Kristo, ikintu ca mbere twiga kuri Kristo nuko Kristo arazi gukunda. Kristo n'urukundo. Uravyumva? Paulo rero avuga ngo nanje munyigane kuko ndamwigana. Nukuri muri kino gitondo naje kubabwira iri jambo risa n'igiyoroheje cyane, ariko rivuga ngo twigire kuri Kristo gukunda nkuko yakunze.
kandi uko urukundo rwawe rurushiriza kwiyongera ubwo umukunda no kumwumvira kwawe kuzoba ukorosha. Uzubirabe mu buzima abantu ukunda cyane urashobora kubumviriza kandi ukanabumvira, kuko iyo ukunda kumvira ntibicika ibintu bigoye cyane. Ariko udakunda womwumvira kubera umwubashe, wowe wubashe nawe womwubaha kubera position afise. Mbega uzomwubaha niyatakaza position? Kumbure ntuzomwubaha. Ariko iyo dukunda dukora ikintu n'ubushake, ntibihagaze kuri position, bihagaze ku rukundo. Wokunda mama wawe ari umukecuru wa ruguru atagiye no ku ishuri, ariko ugashishikara kumwumvira kuko ukunda. Niyo mu bwenge butari bwinshi yoba afise akagira ikintu akubariye kidashoboka, muri urwo rukundo ukagerageza kukimwumvisha, ntumushwimurire kure, ahubwo ukagerageza kumwumvisha igituma utagikora kuko uramukunda. Rero nagomba kuvuga muri kino gitondo ngo udakunda ntibishoboka kujana n'Imana. Ego turigishwa kenshi ko Imana yadukunze, ariko muri kino gitondo nagomba kubwira ngo Imana yaradukunze. Paulo reka arabwirira ishengero ry'Abikorino muri iki gice ca 11 ndabasomeye. Iki gice ca 11 Paulo yanditse ariko aratreta ibibazo byinshi byari mu ishengero. Hari akajagari kenshi. Kamwe mu kajagari kari kahari, aba bantu bari baramaze gukunda amarigara yabo canke amakoraniro yabo yo gusangira kwera. Aba mu gusangira kwera muri 1 Corinthiens chapitre 11 mwisangira geranda. 1 Corinthiens chapitre 11 uhere kuri verset 17. Aba bantu mwisangira geranda ntibajya wa mutsima mutoya duhora tujya n'akagrenadine. Oya, izi ntumwa za mbere mwisangira geranda bajya ivyo kujya bikwiye, amasahani akwiye. Hama rero kubera izo mfungurwa abakristo bateba barakunda cyane Saint-Seine. Rero baza ku mwanya wa Saint-Seine ukabona hariho enthusiasme, hariho ibiki n'ibiki, wabiraba ugasanga nyene vraiment aba bantu ibi bintu babikunze cyane. Ukabona umunsi wisangira geranda haba hari abantu benshi, amakoraniro akabakomeye cyane. Paulo amaze kumva ingene aba bantu bakunda Saint-Seine, amenyeshwa yuko gukunda kwabisangira geranda si uko baba ariko bariyumvira ingene Kristo yababaye, n'ingene yavuye amaraso, n'ingene yamanyaguritse, n'ingene yakomeretse, sivyo. Ariko Saint-Seine yari yacitse indi business, kuko yacitse irigara rya bouffe. Ama abantu bakaza bafise ubusambo, bamenye umunsi wisangira geranda bakagira jeune kugira ngo baze basambuke umunsi wo kugira gute. Hama hagera kwisangira geranda bakavuga ngo twibuka amaraso yiwaseseka, bakabivuga bagaheza kugira ibintu byose bakaca basimbira kunjyashwa. Ebana ubusambo ibara rikagwa. Paulo aravuga ati ariko kwe iyo mukorana muza kumanyura umutsima w'umwami, mbega abashonje ntiborira iwabo, uravyumva, bagakemura ikibazo c'inzara, bakamarira inzara iwabo, kugira ngo muhuye ku meza y'umwami ntimuhuzwe n'impamvu yo guhaga, ariko muhuzwe n'impamvu yo kwiyumvira ico yabakoreye. Ubu nimukimubona muri wa mutsima, ariko ubu musigaye mubona satisfaction y'inda yanyu mu gikorwa c'ubumana, mugifisemo inyungu ziri personnel. Paulo biramubabaza, ababwira ati ni naco gituma uyu munsi hagati muri mwebwe ingwara zabaye urudubi n'abantu bariko barapfa hatageze, kuko mujya umutsima w'umwami mubukengereye, kuko mwibagiye mwatakaje agaciro k'ico gikorwa, kuko ico gikorwa cabaviriyemo izindi nyungu. Erega shengero ry'Imana, ibi bintu byose dukora birashobora kutuviramo izindi nyungu. Ngena babwire ngo Satani n'umushampion mu kudevelopa buhoro buhoro. Umwe wese aho yicaye ngaha ushobora no gukunda série de prière yawe, aho ugakunda igipindi kihari, ugakunda irigara, ugakunda commentaire, ugasanga na série de prière yanyu Yesu ntakirimo. Ntimuri abantu bahujwe nuko muri ko murashaka kubakwa no gukunda Yesu davantage. Inyungu z'ivya Yesu sizo ziri objectif ya cellule, ariko kandi cellule yanyu kacitse akarigara kukumarana irungu n'ikintu ca sociale, ikintu c'igipindi, nirigara ry'abakristu batariko banywa inzoga, uravyumva, ariko nirigara, ariko waza kuraba mbega harimo Kristo behind, inyuma muri iyo activity vraiment.
erega urashobora ukaza ukiyandikisha muri korale nk'uko tuko turakira abaririmbyi bashasha ukaza aho ugasanga muri uko kwiyandikisha muri korale wamye ukunda kuririmba wakuze ubona Jackson urabyumva urabona ibyo wakuze ubibona urabona reka gusamarasha reka kuja mu mubiri nyumviriza ibyo ariko ndavuga ugakura babonye abantu bavuza ibitari ugasanga surtout abana b'abahungu bakunda ibintu by'ibitari n'ama-instrument ukaza kwiyandikisha muri korale kuko wumva ko ugiye kuronka opportunity ukabaza umuntu ngo koye kuje muri korale guje namye nkunda kuririmba reka kuza muri korale si ibintu by'abantu bakunda kuririmba aha anya ni ibintu by'abantu batuma tubona Kristo batwereka Kristo bashaka gushira izina rya Yesu Kristo hejuru biratandukanye iyo uje kuko ukunda kuririmba iyo ni indi business en général Yesu abikubita ishuti j'aime la musique oya ibi si musique ibi ni adoration haleluya iki ni igikorwa cyo muri palais royal dukorera umwami akomeye ateye ubwoba nibaza ko tuzomaramara umunsi tuzomubona live tuzoca tubona ivyo tutakoze twari tugomba gukora bamwe tuzoca tuvuga ati Jesse nanzi nuko ibintu bizobaho narinzi ko byanditse muri Bibiliya gusa nkapfa kubikora kugira ntibize binkwegere okaza uvyo bari byo uravyumva ariko tutashanga nahora numva umenga nkikizwa numva umenga mu ijuru hakwiye kuba hariyo football kandi numva umenga mu ijuru sindiko ndatora imirongo ivuga ko mu ijuru tuzofungura nakirijwe ndenganye ya adolescence uraza abahungu bakirijwe bagira ama appétit menshi kumva ko mu ijuru tutazojya tuzoririmba nkumva umenga hariyo ennui vraiment none tuzoguma turirimbira umuntu hoza nahoza ako bashasha no kuri mu isi haryoshe kurusha mu ijuru ni hamwe nyene twakijijwe ariko reka nakubwira ikintu kimwe ntituzoba amahobo ariko gloire yiwe ubwiza bwiwe ingenasa yo kumukorako tugatakaza option ya foi tukaja muri option ya kumugusa kumukorako tukamwibonera reka nakubwire uzoririmba taho gusunitse kuririmba kuko n'umwami w'ubwiza ibi rero dukora iyo turirimba si musique oya n'umugangi atangaje yakoze ivyo atamuntu ashobora gukora mu buzima bwacu niho tuba tuje guhimbaza ndeka kumelange ambition personnelle n'igikorwa c'Imana no iki nico gituma abakozi b'Imana benshi baheza nabi abandi bagapfa hatageze abandi bagaheza umenga ebana n'abantu bakuwe mu murongo kuko badandarije mu nzu y'Imana nawe urashobora kudandaza hari abantu ngaha bicaye bariko barasengera abafiance hari abantu ngaha bicaye basigaye bari spirituel bako basengera kaviza iyo ni business ntidusenga kuko dushaka fiance na visa dusenga kuko uyo mwami kuko dukunda uwo mwami wacu kuko ni waronka visa ugashikiye uroye mbega uzosenga no kuko ni wigeze ukunda wakunze icako ushobora kuguha hamusenga kugira uronka ico kintu kugira umucaye utegezaho vraiment umbarira utegezaho Yesu ashimwe cyane rero iri shengero Paulo aribwira ikintu gikomeye kuri 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17 isomo umurongo w'Fisto 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17 ariko uko mbabarira ibi simbashima uko ndababarira ibi sindabashima kuko mudakoranira iciza kuko ntimukoranira iciza ariko mukoranira ikibi Alléluia. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Yavuze ngo ikimbabaza kandi gituma ndabahaye iri jambo ryo kubakosora nuko nasanze ntimukorana kugira mube beza ahubwo mukorana kugira mube babi. En d'autres termes, amakoraniro yanyu au départ mwahura kugira ngo mu Mana mwiyubake mwubakane abafise zaburi abafise indirimbo abafise ijambo Imana yabahaye mwakorana kugira ngo mwubakane mucike inzu ikomeye ihagaze. Ariko ndiko ndabaraba abwirira ishengero iyo ndiko ndaraba ingene mumeze vos assemblées vous vous réunissez non pas pour devenir meilleur mais pour devenir pire. Murumvaga abantu b'Imana iki murumva yuko eglise n'abakristo amakoraniro yacu
intumbero ya mbere ni uko tuba beza, uko duhura tukubakana, uko duhura tugafashanya. Ariko iyo Kristo tutamukunda bikwiye, akaba atariwe kiri centre y'amakoraniro yacu, hama mu makoraniro yacu tukaronka izindi nyungu zidutera gukorana, zitari mbi au départ, zitari icaha au départ, kuko naho Satana dushirira mu mutego. Tubonye amakoraniro yacu tutariko dukora ivyaha, turi mu muziki w'igipagani, dufise ifuro ry'ikiyeri, duca twumva ko ari amakoraniro meza. Ariko Paulo yakavuga ati no, aya makoraniro yanyu muranakorana mukanagira isangira. Ariko ndiko ndabiraba muri iryo sangira ryera, ntimuhakura ibintu bibagira beza, ahubwo muriko muhakura ibintu bibagira babi. Vous vous assemblez pour devenir pire. None abantu b'Imana, urarealiza yuko bishoboka yuko atakintu na kimwe ushobora kuba uriko uraprofita muri bene so muri Kristo, ahubwo bamwe bariko baranakugwisha, kuko iyo tutariko dutumbera Kristo, na bene so muri Kristo bakijijwe badatumbereye Kristo, batangura kukwigisha ingeso mbi. Uzosanga wahorora umuntu wubaha ivy'Imana, ariko ukagira abagenzi b'abakristo baba champion muri critique, igacikira igara ryawe, nawe buhoro buhoro ugatangura, kera wahora ufise respect y'ivy'Imana, nawe ugacika umuntu wa critique nyinshi. Ugasanga turahura kenshi, aho ugasanga mu makoraniro yacu tuba turiko tuvuga abantu, tuba turiko turavuga ibintu bitaturaba. Ego uri kumwe n'abantu atari abapagani n'abakristo, ariko amakoraniro yacu ntabe akira amakoraniro yo kutugira beza, ariko yacitse amakoraniro yo kutugira babi kurusha uko twari tumeze tutaranakizwa. Uku ni kirishengero ry'Ikorinto ryariko riraba. Rero iyo urukundo dukunda Kristo rwagiye rugabanuka rukabura, agaciro k'ibikorwa byose dukora naho bifise ishusho y'ivy'Imana gacika. Uravyumva? Bicika ivyo kutwonona no kutugira babi. N'abantu bangahe bakomerekeye mu mashengero? N'abantu bangahe uno munsi bicaye muri kino kibanza bakomerekeye mu mashengero? N'abantu bangahe mu mashengero bahaboneye amafuti batari bwabone kuva bakira abapagani? N'abantu bangahe umunsi dufise basengera mu mazu batagishaka kuza mu mashengero kubera amagafe babonye mu mashengero? N'abantu bangahe bahuye n'abateka mutwe mu rushengero bakabesroka bakabasopa imifuko yabo bakabamara udufaranga kwabo? N'abantu bangahe basambanijwe mu masengero? N'abantu bangahe babaye manipule mu mashengero bagatanga ivyabo bazi ngo bariko baragura ibitangaza canke bako barakira ibitangaza vy'Imana? N'abantu bangahe uyu munsi batuka ishengero kuko amakuba bariboneyemo? N'abantu bangahe bigiye ingeso batari bafise mu mashengero? N'abantu bangahe bafutaniye mu ishengero ahantu au départ Imana yari yaprevoye ko abantu bahabera meilleur, ariko n'abantu bangahe badovenye pire igihe bari mu mashengero? Ibanga nabo uyu munsi bamwe badukurikira kuri internet, reka ndabavuge, bamwe muri mwebwe ntimuja no mu mashengero mukava ngo twe turakurikira kuri live indromje. Reka ndakuba ikintu kimwe, shaka ukurikirane live, urakeneye eglise. Haleluya! Urakeneye eglise, urakeneye umubiri wa Kristo. Eglise ni umubiri wa Kristo. Ivyo wahaboneye naho ari bibi ntibituma udashobora kuba mu ishengero, ntibituma uva mu ishengero. Reka nakubwira igituma ukwiye kuba mu ishengero. Ishengero rya Kristo, umubiri wa Kristo ahantu ukoraniye, umubiri wa Kristo ni umugeni wa Kristo azoza gutora. Ntushobora gukunda Yesu ngo ukengere umumome wiwe. Turabiwe azoza kudutora, hazoba umunsi mukuru mu kirere, hazoba trompete, n'abapfuye bazozuka bazoza kumusanganira. Yesu azogaruka ubwa kabiri aje kurondera umugeni wiwe. Muri uwo mugeni wiwe harimo abo ba Kristo bamwe bagoramye abandi bafutanye, ariko nta kintu na kimwe cotuma nkengera ico Yesu adakengera. Nimba umumome wa Yesu, nimba umugore wa Yesu ari we shengero asa nabi, nimba Yesu akimukunda akimuha agaciro, na jewe kubwo nkunda Yesu, nkunda n'inyungu ziwe, akunda ishengero. Sindaba mu ruhande rw'ivyankomerekeje, ariko ndaba mu ruhande rw'ivyo nkuramwo bimfasha, kandi nkibaza ngo mbega nimba ryaranankomerekeje n'uruhe ruhara nogira kugira ngo ndarihindure, kugira ngo mbicitegererezo bene data banyigireko, kuko nanje nigira kuri Kristo.
ntushobora kuba uri icitegererezo ufise imico byiza ugasengera muhira kuko wahunze abacafuye, ariko nizera yuko ubwiza bwawe bushobora kwandukiza abacafuye, kuko haragihe abantu babura icitegererezo babemwo kugira ngo ube icitegererezo, ariko ntubahunge ngo ukengere umuntu mpwemu yera ariko aramakiya. Bibiri ivuga ngo mpwemu yera ariko aratumakiya, ariko arategura umugeni, ariko arakora inzara zanje, ariko arakora ingohe zanje ziri muri desordre, ariko aranshika kakaruja revre k'ijuru, ariko arakosora inzara zanje, ariko arangira mwiza. Umunsi wa mariage muzosubira kubona ububi bwanje, umunsi wa mariage uzobona ubwiza bwanje, kuko yavuze ngo yadusigiye mpwemu yera kugira ngo ategure ishengero kuri wa munsi we wo kuzoza. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Nico gituma tudashobora gukengera umubiri wa Kristo kubera amakuba twawuboneyemo, ariko asanga na Kristo atawukengereye, wowe ntugororotse cyane ku buryo wonegura ico Kristo atari karanegura. Ariko ivyo byose ni kibazo nibaza, umukunda kugeza hehe? Haleluya. Petero wa mbere mirongo mike nce ndangiza. Petero wa mbere igice ca 2 ku murongo wa 21. Ivyo nivyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yabababarijwe akabasigarana icitegererezo kugira ngo mugere ikirenge muciwe. Okay, ivyo nivyo mwahamagariwe. Mwibaza ko ari biki Petero yariko aravuga twahamagariwe? Kimwe mu bintu Petero yariko aravuga twahamagariwe, Petero yariko aravuga yuko twahamagariwe kubabazwa. Mu bisanzwe mu mihamagaro twahamagariwe muri Kristo Yesu, uyu ni umwe mu mihamagaro ya mbere abantu Kristo banka. Ariko Petero hejuru yariko aravuga kubabazwa, kurenganywa, ariko abantu b'Imana ngira ndababwire ko ijambo ry'Imana rivuga ko twahamagariwe apana juste gusayangana canke gushininga canke kugira gute, ariko mbwire mu micane twarahamagariwe kubabazanywa na Kristo. Mumbarire uti twahamagariwe kubabazwa na Kristo. Je ngira ndababwire ko ndakubwira ikintu kimwe, umbariye ko je nahamagariwe kubabazwa vyakweri kweri ukabimbarira ko nahamagariwe kubabazanywa na Kristo. Muriko muranyumva? Je ndiko ndivugira sinzi nka wewe. Nibaza yuko umenga biragoye yuko ibi bintu umuntu yobijamwo nimba twaje kugira ngo tuze tubabazwe. Ariko akanaga parti abavuga butumwa kenshi bakunda guhisha abantu, ariko kandi kimwe mu bintu mu byo twahamagariwe mu masezerano amwe mu yo twahamagariwe harimo n'amasezerano yo kubabazwa ku bwa Kristo. Igituma navuze ngo udakunda ntibishoboka, umbwiye ko nahamagariwe kubabazwa, nta mpamvu nimwe yontuma nemera kubabazwa kiretse urukundo nkunda uwo muntu, kuko ukunda uwo kwemera kubabazwa kubwiye. Rero Petero aravuze ngo kuko na Kristo nawe yarababajwe ku bwanyu. Mbwira mu micano ati na Kristo yarababajwe ku bwawe. Urukunda dukunda rwamutumye ababazwa ku bwacu. Rero Petero akavuga ngo kuko rero nawe yababajwe ku bwacu, natwe mu byo twahamagariwe harimo kubabazwa kubwiwe. Rero muri urugendo rwanje rwo gukurikira Yesu Kristo, imibabaro ivuye nuko tuba mu isi dakunda Imana kandi isiganjwe na Satani. Hama hari imibabaro Satani azana mu buzima bwacu, uravyumva, kuko agwanya ico twamenye, agwanya uwo twakunze. Rero Petero avuze ngo nuko rero nico twahamagariwe, kuko na Kristo yababaye ku bwacu, kugira ngo bitubere akarorero, kugira ngo namwege mukurikire mushire ikirenge canyu muciwe. Uravyumva? Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Yesu yatubereye akarorero muri ibi bintu. Yesu yaratubereye akarorero mu buryo yashoboye kubabazwa ku bwacu, ariko abitewe n'urukundo. Ivyo yabikoze kugira ngo bitubere akarorero natwe dushire ikirenge cacu muciwe. Bisobanura ngo muri urugendo rw'agakiza imibabaro nayone n'umugabane wacu, nkuko glorification canke ubwiza ari umugabane wacu, n'imibabaro n'umugabane wacu. Ariko ntuzoshobora kubabazwa ku bwa Kristo nimba utamukunda. Nico gituma abakristo bamwe bamwe bahitamo kutumvira Imana iyo babonye ko kumvira Imana bigiye kubasaba ikiguzi kigoye. Iyo kumvira Imana bigiye kugutuma uva mu bantu,
iyo kumvira Imana bigiye kugutuma utakaza akazi, iyo kumvira Imana bigiye kugutuma abantu bakuvuga nabi, iyo kumvira Imana bigiye gutuma abantu bakunena, iyo kumvira Imana bigiye gutuma hari ikibanza kanaka utakaza, iyo kumvira Imana bigiye kugutuma hari inyungu zawe zimwe zimwe zikogwako, uhitamo kutumvira Imana kuko ntuyikunda bihagije ku buryo woyitangira ikiguzi cyo gutakaza izindi nyungu. Nico gituma muri kino gitondo ngomba kubatera intege no kubankuhaje ndababwira ngo Imana idukuze mu rugezo rwacu rwo kuyikunda. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ntibishoboka ko wumvira udakunda. Ntushobora gukurikira umuntu utamukunda. Ntushobora kumatana n'umuntu utamukunda. Ntushobora kubabazwa kubw'umuntu utamukunda. Hagomba kubaho urukundo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ndangiza mu Bikorinto wa 2:10 mu gice cya 5 ku murongo wa 14. Paulo yavuze ngo urukundo rwa Kristo batugobera. Car l'amour de Christ nous presse. Iri jambo kutugobera, Paulo yakoresheje ijambo ry'abantu bagana inzoga, gupressa. Mu Kirundi bavuze kugobera, ariko sinibaza ko ari kugobera, uravyumva ko naho ruradusunika. Ariko avuze ngo urukundo rwa Kristo ruratugobera canke ruradupressa. Iyo uriko uragana inzoga urashika kuri etape yo gukanya kugira ngo ukuremo jus. Uravyumva? Paulo rero avuga ngo ikintu kidutuma tuba presse twemera tugafyondwa n'urukundo rwa Kristo. Itegeko ry'Imana niryo tuma nemera gukugwa mu jus. Iyaba itegeko ryozana abantu mu kubana n'Imana, amategeko ya Mose yari gushikana abantu kugororoka. Ariko asanga ibwirizwa rya mbere ryarakuweho, hakaza irya kabiri. Nuko ibwirizwa rya mbere byabonetse yuko igitsure n'umuriro, nyanabwiye ngo muri Ancien Testament isi yaruguruka, Imana ikica abantu live, bayicumuyeko bagapfa, isi kuguruka ikabamira. Ariko ivyo vyose Bibiliya ivuga ngo hamwe n'ivyo vyose ntivyashikanya abantu kukugororoka. Umwana w'umuntu ari yabitiwe gushika naho n'igihano araciye abitiwako. Haro n'abantu bakubwira ngo umuriro nzopfuma ndawinjiramwo ariko sinzoheba gacupa. Uravyumva akavuga ati homba homba kivyo byose sinzoba ndi jenyene, turi benshi ndavyo abo dusangira sinzoba ndi jenyene. Akumva atokare kura gacupa kuko aragakunda. Uje kumubwira yuko azosha arakubwira ati potereya mbari, aravuga ati sinzi jenyene tuzosha turi benshi. Ariko kandi iyo umuntu yamaze gukunda akayogara agasakrifia, kubera iki? Kuko gukunda biduteba kurekura, gukunda bidutuma dutanga ikiguzi. Nta muntu yigisha umuntu gukunda. Madamu wanje igihe namukunda narazana amakado ndi shomeri. Madamu wanje nkimukunda narigeze kumugurira ibirato mu ibutike y'Ingozi. Uravyumva ndabimuzanira, arabigabira abandi, ariko ntivyamurije kandi gusubira kugarukana. Ndacibuka bijya birato. Uravyumva? Bantu b'Imana, umviriza, iyo ukunda nta n'ukubwira ngo kora iki. Oya, iyo ukunda l'amour te presse. Urukundo rurafyonda, urukundo ruragukanyamo akanya udafise, urukundo ruragutera gutanga amakado udafise. Akuronse uramwiyumvira, akubonye uramwiyumvira. Nta verse ukenera gusoma y'ingene bafata fiance. Eka nubunya nshaje mfise indoto kuri we, uravyumva atazi narahwereye, mfise indoto, mfise imigambi, naho nabirinze kubisoma muri Bibiliya. Kuko iyo ukunda ntibarinda kukwandikira. Urukundo ni moteur ikomeye. Udakunda ntibishoboka, udakunda nta kiguzi, udakunda nturekura. Amaboko yawe ni ingumyi mu vy'Imana, unayibania sana. Kwa sababu bagomba batwigisha, reka nakubwira ikintu kimwe, potereya mbari. Reka ntibagomba bakwigisha, reka nakubwira bantu b'Imana ndetse nemera abantu barakubwira ngo ntimutwigisha ivyo gutanga. Abandi bakubwira ngo twakunze ishengero ryanyu ko mutatubwira cyane ivyo gutanga. Uravyumva? Abandi bakadubwira ngo babivuga cyane. Abantu bameze nk'abana bahiye, urabura aho bafatira. Hari ababishaka, hari abatabishaka. Ariko reka nakubwira ikintu kimwe, umuntu akunda ntaco bamwigisha, acumva rimwe akagikora. Ngenda babwira yuko ari abapagani bashigikira ibikorwa vy'Imana kubarusha, kuko bavyumva mwobo inyungu yo kubishigikira. Atanu urabigisha imirongo myinshi, wowe uracadiscuter uvuza amahera ucukre ya deba. Arrête,
crise d'amour. Tu n'aimes pas. Umuntu akunda, si wabona harageze yuko agira icyo akoze. L'amour de Christ nous presse. Ararangiza avuga ku murongo wa 20 ngo nuko turabinginga kubw'imbabazi z'Imana nimwiyuzuze n'Imana. Nuko turabinginga. Paulo yarereka abantu ati urukundo rw'Imana muri twebwe, urukundo Imana ibakunda rudutuma tubinginga ngo nimwiyuzuze n'Imana. Soyez réconciliés. Ntitubivugishwa n'igitsure, ntitubivugishwa no kubacira urubanza, ntitubuvugishwa no kubakanga no kubateroriza. Oya, ariko urukundo rwa Kristo muri twebwe ruratugobera kandi rukadutuma natwe tubinginga tukababwira ngo nimwiyuzuze n'Imana. Ariko ikidutera kubabarira no gusarara n'urukundo, nico cifuzo cyo kubona bishoboka, nico cifuzo cyo kubona munywana n'Imana. Bantu b'Imana ndagomba kubabwira ngo udakunda Imana ntaco uzoyiha, ntuzonayikurikira, uzoshika mu nzira urambigwe. Nico gituma uyu munsi dufise abakristo benshi bazazaniwe basigaye bafilozofa, bakritika ivy'Imana, bahinyura ivy'Imana ngo mbega ngo hajya ngo bavuze bakanariza akantu kose. Bantu b'Imana murarushe, ivyo birakuruhisha. Ariko kandi reka tugaruke ku kintu nyamukuru. Urakunda Yesu, urakunda Kristo. Uravyumva impamvu ukora ibintu byose ni kubera umukunda. Mbega mwaje ngaha mu gitondo kuko mukunda Kristo? Mumva mwaje kumuhimbaza mwagize gute? Canke n'umugenzo yuko muri abakristo mwamye muja mu misa yo ku munsi wa Mungu. Ariko birashoboka yuko ushobora no kuja muri aya marembo ugashika ukicara ahantu Yesu atigeza guca no mu vyimvira. Ariko yamaze kuba programme ya dimanche. Nico gituma abantu benshi badafise victoire mu gakiza kabo, kuko badakunda Imana bikwiye. Ndarangije mvuga muri kino gitondo dusenga Imana itwongere kuyikunda. Urashobora kuvyaguruka dusenga Imana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Imana itwongere kuyikunda. Mbwira mu micano uti uhoraho akongere kuyikunda kandi. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Hari abantu bavuga ngo Paulo yaravuze iki naka. Reka ndakubwire, bamwe muri aba bagabo bakoze ibikorwa by'ubuhizi atamurongo wa Bibiliya barinze gusoma, basunitswe n'urukundo. Urukundo ruradusunika, urukundo ruratugobera, urukundo ruradutera gukora ibishoboka byose. Ni ukuvuga ngo nimba ndiko ndakorera Imana, urukundo rw'Imana ruransunika gukora ico ndiko ndakora. Hari igihe nanje nduha, hari igihe numva rimwe na rimwe bingoye kwakira abantu, nkumva rimwe na rimwe umenga ndarusha canke nkumva umenga reka ndabihoporte. Ariko igihe cyose nama nibutswa ingene nkunda Yesu, nkavuga nti Yesu kubwawe iki kintu ndagikoze. Sino kubwira ibintu bingahe mu buzima nkora nibukijwe urukundo nkundana n'Imana. Urukundo rumbera motivation, kuko nta yindi motivation noronka ifatika idura dans le temps kiretse gukunda Yesu. Hari abantu bakubwira ngo shabo warabandanije shanga ukora ibintu bya bindi nyene ngo imyaka yose. Reka nakubwira ikintu kimwe, rimwe na rimwe biragoye gushishikara udakunda. Nuwashishikaye bimwe kubera ubwoba n'itegeko, atangura kubona abakorege biwe bashika 10 ba demission, bagaca bamuha n'amaverse avuga ngo nta rubanza ko ari muri Kristo Yesu. Nawe agaca kubita frame agakura umutamana akaruhuka ateka, nta rubanza ko ari muri Kristo Yesu. Kubera iki? Aremeshejwe muri sanse y'intege nke afise. Ariko urukundo rwa Kristo ruzokwama rugutuma uvuga nka kujya Paulo yavuze ngo twamadusukwa ku gicaniro, twamadusukwa turi prêt gutanga ubuzima bwacu. Uzokwama witeguye gutanga ubuzima bwawe kubw'Imana yawe, kubw'inzu yawe, kubw'igihugu cawe, kubw'abantu bawe, ata condition ni muri kurashiraho, ariko kuko ukundana n'Imana. Uravyumva? Hari igihe usanga uri kurana serva cyangwa ukorera abantu cyangwa ukorera famille yawe, aho ugasanga rimwe na rimwe muri famille yawe ntibabona n'inyungu y'icuri kurabakorera, ntibanagushima. Hari umuntu ejo bundi yambwiye ngo ivyo nakoreye umuryango wanje nkumva bariko barashimira abantu mu ijambo ntibanamvuze. Reka ndakubwire, batakuvuze uzobiheba. Ariko nimba ubikoreshwa n'urukundo ukunda Kristo, n'igihe bo kwibagira kuri list ukibuka Kristo kari ubikorera, uzovuga uti Imana sindabikora kugira ngo nshimwe n'abantu, ariko ndabikora ngo wowe uheshwe icubahiro. Bamwe muri mwebwe hari ama deception muhura nayo, ariko akababera test ibatera kwibaza ngo mbega ivyo wari kurakora ubikoreshwa niki.
imana igatuma akagome kaza mu mutima baba bagomba kugushima, uwo munsi bakakwibagira, bakavuga lisita akanahindura ngo nta wundi ngo nibagiye. Abantu bose bakaraba impande, bamwe bakamusifra ngo wowe witwa tuvuze witwa Jean Chrysostome, abandi bakamusifra ngo Eric, ngo turashimiye na Eric yarakoze ibi bintu agira gute, Eric yatubereye umugisha. Urabona abana b'imfuvyi wewe wareze, uravyumva. Abandi bagasifra ngo nuzenye, ariko karindira ko Jean Chrysostome bakuvuga sha uwo munsi ugataha wahwereye. Yo Jean Chrysostome, pole sana. Hari igihe Imana yemera ko abantu bakwibagira kugira ngo ikubaze ngo wabikoreshejwe n'iki. Haleluya. Mwami Yesu turagushimiye muri kino gitondo ciza. Ntibishoboka tutagukunda, ntitwobishobora tutagukunda. Mana dufise ikibazo Mana cyo kutagukunda bikwiye. Mana ndakweretse Mana ishengero ryawe, ndakweretse abagabo n'abagore, ndakweretse abahungu bawe bari hano hantu, ndakweretse Mana umuntu wese yarongowe kuza hano hantu, umuntu wese yashimye kuba hano hantu muri kino gitondo. Ndakweretse Mana mu ijuru inyungu zose Mana rimwe na rimwe ziza mu buzima bwacu zikatwibagiza Mana, zikadutuma Mana mu ijuru twibagira wewe, zikatubera izo gukundwa, zikatubera izo duharanira kandi twiruka inyuma. Ariko Mana mu ijuru waza kuraba mu nzu yawe ugasanga urukundo nta ruhari, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, abato n'abakuze, abantu bose Mana waraba mu mitima yacu ugasanga rimwe na rimwe ntitugukunda bikwiye. Ariko Mana twagiye dukunda ibindi twasanze muri uru rugendo rwo kugukurikira. Muri uru rugendo hariho byinshi twohasanga vyiza twokunda, ariko Mana nta na rimwe wabishizeho kugira ngo bitubere ibyo kudusamaza. Twibagire Mana kandi twirengagize wowe kugukurikira no gushishikara gukunda wewe. Muri kino gitondo Mana aho tuganiriye n'ishengero ryawe, ndakweretse umuntu wese ari muri kino kibanza, ndasengeye Mana ishengero ryawe ngo wongereze mu bana bawe kugukunda. Mana bamwe barahevye amakoraniro, abandi barahevye kugukorera, abandi barahevye Mana yo mu ijuru gukura, abandi barahagaritse kushishikara kujana wewe, abandi barahagaritse Mana ubwitange bari bafise muri wewe, abandi barahagaritse Mana ukukurondera, abandi Mana inyota yabo yarazimye. Ariko Mana ivyo byose ni ikimenyetso c'urukundo rukeya, abantu batashishikaye Mana kugukunda. Bamwe barakomerekeye mu mashengero, ivyo bigenda Mana vyonona ubuzima bwabo, bibatera Mana kumva batobandanya kuko bacitse intege. Mana bamera nk'abantu basivye muri rwa rukundo na wa muvuduko bari bafise. Bamwe vyaraheze bibavamo kubera ivyo bikomere. Muri kino gitondo ndasenze Mana, usengera ishengero ryawe, sengera abagabo n'abagore bari hano hantu, nsengera bumvise iri jambo, sengera Mana bakurikiye iyi message n'abayikurikira bose. Ndavuze Mana ngo wongere abantu bawe urukundo Mana. Mana twongerereze kugukunda Mana. Duhe Mana kukumenya kugira ngo tugukunde bikwiye. Duhe Mana kurushiriza kukumenya kugira ngo turushirize kugukunda. Mana duhe Mana kugukunda kugira ngo turushirize kuguma muri wewe. Duhe kugukunda kugira ngo turushirize kuguma muri wewe. Mana urukundo ni ikintu gikura, nkuko Mana urukundo ari ikintu gishobora rimwe na rimwe mu buzima bwacu kugabanuka. Mana ndasenze Mana ngo twongere kugukunda. Ndasengeye Mana bakijijwe kera n'abakijijwe vuba, ndasengeye abantu bose bari muri kino kibanza, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo reka abantu bawe bongere urukundo, reka Mana twongere kugukunda, reka Mana twongere kuba centre kuri wowe Kristo, reka Mana urugendo rwacu rwongere kugira wowe Kristo nk'intumbero, reka wowe Kristo wongere kuba centre y'ikintu cyose, reka wowe Kristo wongere kuba impamvu yacu yo kuzinduka, impamvu yacu yo kuririmba, impamvu yacu yo kuvuga ubutumwa, impamvu yacu yo gukorera Imana, impamvu yacu yo kuraba abagwayi, impamvu yacu yo gufasha abapfakazi, impamvu yacu yo gufasha imfuvyi, impamvu yacu yo kugirira neza abari mu mabohero, impamvu yacu yo gukora ibikorwa vyiza, impamvu yacu yo gukora ibikorane. Reka vyose Yesu vyame vyubakiye kuri impamvu nyamukuru ikomeye yitwa kugukunda, yitwa kugukunda. Ndasengeye umuntu wese ari hano hantu amahwa
yaje agatera urukundo rwiwe, akaba yaravangiwe, akaba yarababaye, akaba yakomerekejwe n'abarongozi, akaba yakomerekejwe n'abari bagomba kumuragira, akaba yakomerekejwe n'abagomba kumukuza, akaba yakomerekejwe n'abagomba kumurera no kumushikana kuri Kristo. Mana, ndakweretse uwo muntu wese ari hano hantu, ndavuze ngo mpwemu yera mukize muri kino gitondo, mukize muri kino gitondo, kugira ngo ibikomere ntibisubire Mana kumubera impamvu yo kukunena no kukwinuba wowe Kristo. Ariko ndavuze ngo restore papa, subira uvyure papa, subira usananure papa. Ndakweretse abantu ngaha bataronse ivyitegererezo mu gakiza, abantu bahemukiwe nabo babona imbere yabo, baba barongozi b'imigwi, baba barongozi b'ibikorwa bari barimo, baba abantu babakurira mu gakiza. Ndakweretse abantu bose Mana babaye desu, bagakomeretswa n'abantu bikabatera kumva bazazaniwe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, uhoraho kura confusion, uhoraho kura uko kuzazanirwa, uhoraho kura uko kuvangirwa, uhoraho kura ivyo bikomere, uhoraho kiza iyo mitima, uhoraho kiza abo bantu Mana, kugira ngo amakoraniro yacu ntabe ayo gupfiramo, ariko amakoraniro yacu abe ayo kuberamo bazima. Ndavuze Mana ngo hindura ibintu mu bantu bawe, hindura ibintu mu makoraniro y'abantu bawe, hindura ibintu Mana mu mibereho yacu, hindura ibintu mu mahorasyo yacu Mana, kugira Mana ngo tuberanire ivyitegererezo vyo kwizera, tuberanire ivyitegererezo vyo kwizera Mana, bituma abantu bashaka gusa uko dusa no gukora uko dusa Mana yo mu ijuru, kuko urukundo dukundana na wewe rwaduteye Mana yo mu ijuru kugufata no kugukurikira no kukwihereza. Ndasengera abantu bari hano hantu Mana, bariko barasabwa Mana ico bakora kijaye n'ico wewe mpwemu yera ubarongoramwo, abariko barasaba kuba obéissant kwijwi ryawe aho uri kurabarongora, ariko bamwe biriko birabagora kukumvira, bamwe biriko birabagora kugukurikira kuko bumva umenga birazimvye. Ndasenze Mana yo mu ijuru ngo batahuze uyu muhamagaro Petero yavuze, natwe nico twahamagariwe, kuko nawe yababajwe ku bwacu, natwe tugomba kubabaza kubwiwe, ni gucyo dushira ikirenge mu ciwe. Ndasenze Mana ngo naho rimwe na rimwe bigoye utubashishe Mana gushira ikirenge cawe mu cawe, no mu gihe Mana biriko biradusaba kubabazwa, kuko Mana iyo niyo louange na adoration ya vrai. Abo nibo ba adorateur uri kurarondera muri kino gihe, abaguhimbaza mu kuri no mu mpwemo, ntibihagaze muri melody ariko bihagaze muri qualité de vie. Urakoze Mana muri kino gitondo, urakoze ku muntu wese ari hano hantu, reka urwo rukundo rwawe rushishikare gupressa umuntu wese ari hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen, haleluya, haleluya. Nsezerera uwo mwari mwicaranye no munsi, umubwire ngo urukundo rwa Kristo rushishikare kukugobera. Haleluya. Urukundo rwa Kristo rushishikare kukurongora. Haleluya. Urugira impamvu